mu gihugu cy'u Burundi hibonekeza inzoga zivugwa ko zonona amagara y'abantu. Bamwe mu bakora izo nzoga bamenyesha ko bafise impusha zatanzwe n'inzego za leta, eka mbere baranamenyesha ko batanga amatagisi muri leta. Uno munsi muri leta murongoye muri ko mukora iki kugira amagara y'umwene gihugu akingirwe, amategeko adahonyanzwe? Ikindi kibazo kijanye n'ico nyene, mbega urutonde rw'inzoga zemewe womenyeshwa abene gihugu kugira bamenye izo banwa n'izo batanwa? Kuri ico kibazo nyene mu bice bitandukanye by'igihugu turabona ko hari abajejwe intwaro bagihagurukiye, aho usanga hari inzoga ziseswa abandi bagacibwa n'amahadabu. Aha tukabaza tuti mbega abo babikora bisunze itegeko irihe? Ubwo nta kamwana wa mama kajamo. Ikibazo canje kigira kabiri ndakibaza umushikiranganji mu vyajejwe harimo ubudandaji. Ni ikibazo kijanye no kugura umwimbu w'ibigori w'abenegihugu. Ubushikiranganji murongoye bwari bwatangaje ko bugiye kugura umwimbu w'ibigori w'abenegihugu kuva ku igenekerezo rya 25 Rusama uyu mwaka. Ico gikorwa gushika ubu ntikiratangura. Aha tukibaza tuti mbega habaye intambamyi izihe ku mwenegihugu abandanya kugurisha umwimbu wiwe ku mahera y'intisha ntikize? Hari kandi kuri ico kibazo nyene abarimyi bashoye umwimbu wabo mu mwaka uheze n'ubu batararihwa, mbega bo ivyabo bazotunganirizwa ryari? Murakoze. Nanje Claudine ndafise utubazo tubiri maze umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Inyuma y'akaruhuko barimo mu kwezi kwa kane guheze uyu mwaka, abashinga amateka barakoze ibyegeranyo y'ibyo babajije abanyagihugu mu ntara uko ari zitanu zose. Bashikirije icegeranyo cerekana ibintu birenga 30 bafata nk'ingorane zihanze iterambere ry'abanyagihugu. Muri ibyo harimo ukubura kw'ibintu byankenerwa hamwe n'iduga ry'ibiciro. Hagati aho hari abakozi baba mu mice itandukanye no mu myaka itandukanye, baba bakorera leta canke abakorera abigenga, baguma baheba igihugu bakaja kurondera hasumba ahandi mu makungu. Mbere inama y'abepiskopi b'abakatolika iheruka kubigaragaza ko amakenga yerekana yuko ari inguvu z'igihugu ziriko ziratakara mu bijanye no kugwiza umwimbu usabwa na leta. Ikibazo ku mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi, none by'ukuri mushikiranganji wa mbere, tuvugishije ukuri mufatiye kuri ibi byose, muraguma mwizeza abarundi yuko mu myaka 16 isigaye kugira ngo dushikire 2040 Uburundi buzoba ari igihugu cifashe, canke ko mu yindi 34 isigaye kugira ngo habe mu 2020 Uburundi buzoba uteye imbere, bizoca mu nzira iyi? Ikindi kibazo kijanye n'ivy'ifumbire mwari muhejeje gushikiriza, haheze imyaka hafi 5 itangwa ry'ifumbire ritagenda uko leta igemerera abarimyi. Ariko uyu mwaka hari habaye umwizero aho leta yasaba abarimyi kuriha amafaranga yose asabwa. Gushika nk'uko muhejeje kubivuga, abarimyi ntibararonka ifumbire, hariho n'abatimbuye mw'isizeni iheze. Ko mushikirije yuko hari intambamyi zitandukanye harimo n'umutekano muke uvaho ifumbire uri aho ifumbire ica, aba batanze n'amafaranga yabo muratekanya kubasubiza mu kurindira ko ibintu bitungana, canke abahombye leta yashobora kuzobaha ijumbusho ko bitabavuyeho? Murakoze. Nitwa Eline Benibigera, mpamura ikinyamakuru Yaga. Ikibazo ca mbere reka ndakibaze umushikiranganji utajejwe ubutungane. Umugambwe sene uramazemo igihe kitari gito mu matati. Ivyo vyatumye abahoze baburongoye kw'isonga hariya Gatongo basa bitwara mu butungane
kugira bikunde basubire ku burongozi bw'umugambi bavuga ko inzego zihari zagiyeho bidakurikije amategeko. Ubuheruka umugwi witwaye warasohoye urwandiko usaba ko urubanza ruburanishwa mido nido. Inyuma y'imyaka 2 kubera ko urubanza nomero RAP 68 rutaburanishwa, ko hari n'abatangiye kwicira ko ushobora kuba ari umukenyuro wo kubuza agatogwasa kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu 2020. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza umushikiranganji ajejwe imigenderanire. Twarabonye urwandiko rw'umushikiranganji w'imigenderanire rutuma ko umuserukizi w'u Burundi mu Bufaransa n'ibindi bihugu vya Buraya hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF, umushikiranganji yatumwe ko kubera iki inyuma y'amezi 3 gusa ashinzwe ayo mabanga. Hari n'abatangiye kuvuga ko yambaye iceye mu kwimenyekanisha ku burongoye OIF no musa n'umunyarwandakazi. Ubivuga kwiki? Murakoze. Ukurikira nitwa Jeanne Harimana, nkaba nkorera radio CCIV Plus. Mfise ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ndacerekeza ku mushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi. Haraheze ikiringo c'imyaka 5 mu gihugu cacu hari ikibazo c'igitoro kuko muhejeje no kubishikiriza. Mbega ico kibazo carananiranye gutorera inyishu. Aho ni mu gihe mu minsi iheze mu nama nshingamateka hariho abashingamateka bari basabye umushikiranganji mujejwe harimo ubudandaji ko hoba liberalisation kugira ngo abashoboye kwinjiza igitoro baronswe uburenganzira. Ivyo bivuze kwiki? Ikibazo gira kabiri ndacerekeza ku mushikiranganji mujejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro. Ihinguriro bwa Rudi yaherutse rimaze iminsi risohora ibidandazwa bishasha ibinyobwa, ariko ni mu gihe hariho ibinyobwa byakundwa n'abanyagihugu ariko byabuze n'ibisohotse bikaza byitwa zero nka Coca Zero n'ibindi. Mbega iryo sohorwa ry'ibinyobwa bishasha rikoba ari ukwibagiza ivyo vya kera? Habuze iki kugira ngo ivyo binyobwa byakundwa vya kera bigaruke? Murakoze. Murakoze cyane. Jewe nitwa Rosalie Nishakiye, sanzwe ndi umunyamabanga ntayegabezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane, agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Nkaba ndi ngaha naserukiye umushikiranganji w'ubutungane kubera yafatiriwe n'ayandi mabanga. Ndabakengurukiye rero kuri uyu muco mubajije. Nibigira yabajije iki kibazo cyuko umugambwe senere abawurongoye bituye ubutungane babaza impamvu urubanza rutoburanishwa mw'idonido no kutoba ari umukenyuro. Nagomba ntango umuco ndabamenyesha yuko umuntu iyo yituye isentare acaba umuburanyi. Umuburanyi rero Gwasa Agato yarituye sentare ntahinyuzwa mu gisata g'imanza za leta, aho yitwariye abantu barenga umwe. Kugira ngo rero urubanza ruburanishwe, umwe wese mu bitwariwe ategerezwa gutanga ibisabwa kugira ngo urubanza rushobore kuja n'idonido. Uru rubanza ruramaze kumapaka imbere ya sentare n'amezi cyose zishika 3. Aha muca mwumva yuko rumaze kuburanishwa. Nuko rero rumaze guhamagarwa izi nshuro 3, hariho umwe muri bo atari bwakwize ibisabwa. Umwanya rero ndiko ndavuga bose baramaze gukwiza ibisabwa. Urubanza ibikenewe byose birahari, rushikajwe guhabwa isango kugira ngo ruburanwe n'idonido. Murakoze. Amatora ariko aregereza yavuze ati yoba n'umukenyuro kuja barakwega ibintu kugira ngo ntazoje mu matora, ko intumbero yari uko amatora aba mu mutekano yari yegerewe na bose, nta sango mwomenya
imbere ko iminsi y'amatora iguma yiyongera. mwakoze ibi bashoboye kubishikana ku munsi w'ejo isango murazoyimenyeshwa vuba kandi ababuranyi bazoyimenyeshwa n'uburenganzira bw'ababuranyi yuko bahabwa isango mbere ya vuba kugira ngo imanza zabo ziburanishwe kanatsinda iyo imanza zishyizwe ku rutonde zikaburanishwa ni byiza ku isentare ni byiza no ku gihugu ku imanza zicika zikava mu nzira murakoze murakoze tukivuga iby'amatora nyine ahubwo ncangira ko tubaze umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ni nawe yajeje ibikorwa by'imigambwe nabonye ivyo muri ino minsi ikibazo c'inzoga zikogwa kandi zikongera zikaza zironona amagara y'abenegihugu ni ikibazo leta ifise ko umwitwarariko ukomeye nk'ibindi bisata byose ndetse nk'abandi barundi bose. Rero mwavuze muti mbega barafise impusha bakora bemerewe. Nivyo murazi yuko dufise ikigo kiraba ubuziranenge gisanzwe cemerera ibihingurwa byose ndetse bamaze gusuzuma neza yuko atabunenge biba bifise. Hariho rero n'izindi nzego ziba zijejwe kwemerera novuga aya mashirahamwe aba aja guhingura yaba ibinyobwa cyangwa n'ibindi n'ibifungurwa n'ibindi n'ibindi. Rero icyo twagiye tubona kenshi ni uko izi nzoga ugiye novuga ku rubuga ngurukanabumenyi wa kirya kigo kijeje kuraba ubuziranenge n'ubu Claudine Wojako wotubona liste y'ibinyobwa byose byemewe n'amasosiyete abikora kandi baba babitunganije neza novuga bagatora bimwe twita amajantio mu rurimi rw'ifaransa bakabona yuko bimeze neza. Mugabo rero iyo aba bariko barakora tugasanga harimwo novuga alcool nini tukaza kubibona abenegihugu amagara yabo ariko aramera nabi tukibaza tuti mbega biva kuki. Rero icyo dukora muri leta ni uko iki kigo ndetse n'abenegihugu ndetse n'abatware babandanya baraba koko cyane cyane mu kigo ko izo nzoga zikogwa ziri ku rubuga zikwije ibyangombwa nk'uko zemerewe. Ikibazo rimwe na rimwe dukunda kugira ni uko dusanga abo bakozi bidakunda ko baba hose cyangwa ugasanga abakoze izo nzoga ugasanga bahinduye umwambiro ariko nobivuga mu mwanya muto ugasanga izo nzoga siko uko zatunganijwe si wo mwambiro zifise bikaca rero bitera ikibazo.